Hello bakunzi ba Fresh TV 257 twongeye kubaramutsa ubwira kandi tubabwira mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu No the Truth maze ko twama tuba ibiganiro byinshi bitandukanye ariko no munsi kandi twama tuzana abatumire benshi batandukanye kuno munsi rero twabazaniye undi mutumire mushasha Uwiteka reka tumuhe ikaze abanze atwidondere mu madina maze mumenye uwo tugiye kuganira mushamwe mbona tugiye kuganira turabaha ikaze. Merci murakoze ndaramukije abakurikira Fresh Studio TV 257 nitwa pasteur Nikiza Jean Apôtre abasanzwe ndi pasteur nkaba kandi ndi mu blogger kuri sabanière.com sabanière.com niho sanzwe nkunda gusura amarticle kenshi so ndi umwanditsi ndi umuconferencier kandi nkongera nkaba n'umupasteur. Murakoze cyane tugiye kubaha ikaze muri studio zacu. Murakoze nibwo bwa mbere gatewe iteka cyane. Cyane rwose naturaneze kubakira. Mumvise ko ari muri byinshi akoramo byinshi ariko muri ibyo byose ibibazo tuza kuganira nibaza ko biza gutona kuri ibyo byose byinshi agenda aravuga ngo n'umwanditsi n'umupasteur rero agenda aravuga murumva ko biza kuba ari ibintu bifise ikimazi. Mbere ko twinjira neza mu kiganiro twashaka tumenye agakiza tuvuze agakiza turakuba twese twumva agakiza nakarakijijwe naka yarakijijwe umusanze agakiza niki. Okay. So agakiza nazo tubaza kuvuga ico katari. Ico katari so kuja mu ishengero ryitwa ry'abaporoti canke ry'abakatolika. Ico katari si kuja kuronka batisimu ukabatizwa mu mazi menshi canke make. Ico katari si kuvukira mu muryango w'abantu bakijwe kisanga nawe uja gusenga. Ico katari si kugira abagenzi bavuga ivy'Imana mukaza muragendana mukagumana. Ico katari si kugira une responsabilité mu ishengero igiti kanaka igikorwa mwe twita ngo ibikorwa vy'Imana. Ivyo bintu vyose birashobora kuba kandi umuntu adakijijwe. Ico katari kandi si ingeso nziza. Iyo umuntu akijijwe aragira ingeso nziza ariko abantu bashobora kugira ingeso nziza bakaba abantu bafise inyifato nziza ariko vy'ukuri badakijijwe. Ivyo bintu byose umuntu amaze kubikuraho umuntu asubira yumvira mbega agakiza niki exactement nkuko wari ukibajije. Bivuye mu jambo ry'igiriki bita sozo bisobanurwa gukiza kudelivra tuvuze agakiza sotiria nanubise n'indirimbo iheruka gusohoka ngo sotiria indirimbo ya redemption na victorious narayanditseho kandi article kuri Sabanière ndagira recension ndétudier indirimbo nderekana bimwe ntemezanya n'abayiririmbye bashobora kwisanga kuri sabanière.com. Agakiza nkuko namejeje kubivuga kavuye mu jambo gukiza. Hanyuma iyo tuvuze amajambo n'amajambo je kuganje no shobora gukonjiga mu mata atatu sinzi ko ariko baranyumviriza amenyereye gukonjiga muri présent sinzi ko mbega hajya présent kubu kahise na kazoza. So agakiza bivuye muri infinitif ya gute sinzi ko mbwira gukira gukiza tugishire muri passé ico gute sauver j'ai sauvé narakijijwe j'ai été sauvé. OK haba muri présent ndakijijwe je suis haba muri futur je serai sauvé. So agakiza ni byiza kugatahura muri ayo mato atatu. Ubwa mbere agakiza imbere ko kibi kintu jewe kinshika ko ubu ahampagaze ni kintu cabaye. Iyo tuvuze ko ari kintu cabaye dushatse kuvuga agakiza ivyo twita objectivement ni kintu cabaye independamment na jewe ntaravuka ntahari naco sikindi nuko Imana mu rukundo rwayo yarungitse Yesu Kristo jewe ntaravuka ntarabaho agabaho ubuzima butunganye igihe Adamu na Eva byabananiye kubaho ubuzima butunganye twebwe byatunaniye kubaho ubuzima butunganye arabaho atacaha kugira ngo ashikirize Imana ubuzima butagira icaha mu kibanza cacu. Ubwa kabiri arapfa ku musaraba kugira ngo urupfu rwe rube impongano z'ivyaha vyacu atugire mu gishingo kandi adukure ku burake bw'Imana. Ibi ni ibintu vyabaye kera mugabo uno munsi aho mpagaze mvuze agakiza ningere jewe rero ivyo bintu vyabaye kera Yesu Kristo yakoze jewe binkura ahondi. Ahondi ni hehe? Tuvuze ijambo gukizwa nuko uko ahantu habi ubukuwe mu kaga umuntu akwiye gutahura yuko agakiza tushobora gutahura umuntu adatahuye ingene yari yarayovye ingene yari mu kaga ingene yari ku burake bw'Imana ku bw'icaha
iri jambo ngo twari turabivuga tuti sozo, sotiria, soterios nkuko abantu bakunda kubivuga n'amajambo abagiriki yo barayakoresha kubera twebwe ibi biya dufise yatajyandikwa mu kigiriki rero abagiriki n'abaromani ko barakoresha iryo jambo bakunda kurikoresha iyo umuntu nk'ubu agiye ahantu kurondera ubuzima no ngabo Burundi barabigira bajita kuja he imanamba yaragenda ofite atazi n'inzira uko abantu bazi bisoje muri Serbie numvise ngo baca nuko byahagaze abantu bahora baca mu ma situation menshi agoye kanagoye rero iyo umuntu atashe akagaruka muhira inyuma yo kuba yaravuye muhira yagiye kurondera ubuzima kugira ngo akize urugo rwiwe yaruteze imbere baca bavuga ngo arakijijwe bakoresha n'iryo jambo meje kuvuga soterios soteria rero iyo umuntu atahuye yuko hariho akaga yakize kubera icaha yinjijwemo n'icaha ako kaga subukene ako kaga sukutemegwa sagakengegwe ko muri societe kuko kenshi nivyo dukunda kwiyumvira ngo Imana gukijije ikiguheza izina muki oya akaga kambere cari icaha catuzanye ku burake bw'Imana maze duhinduka abaja basatani muri kubu agakiza bisobanurwa gukira urubanza rw'Imana twinjijwemo n'icaha gukira ubuja bwa satani bwatumye tuba mu maboko yiwe tukaba abaja biwe kubwicaha ariko kandi muri kazoza hariho igice gisigara turindiriye ko Yesu Kristo agaruka kugira ngo dukizwe burundu aho naho abantu ntibahatahura uno munsi twarakijijwe muri kahise uno munsi turi abantu bakijijwe ariko kandi turindiriye kuzokizwa gose Yesu Kristo niyagaruka akadukiza nose ni inkomezi z'icaha nkuko abantu bikuru no munsi biciye muri mpemu yera mugabo akadukura mw'icaha burundu muri twebwe mu ngingo zacu muri twebwe akatwinjiza muri kakaruhuko kadazosha kuvangirwa n'ikintu nacyo ko karuhuko kacu no munsi hano yumva bimeze neza mu mana mu nyuma kazumva uradekonye bigenza ukuntu uriyumvise nabi ariko ico kizoruhuka mu mutima turuhuke mu mubiri turuhuke ingwara zose turuhuke umubabaro wari wose wazanye mu isi n'icaha rero nuko novuga ni byiza gutabara agakiza muri izo dimension zose mbega pastor ubundi umukizwa canke ukijijwe wakijijwe arakora icaha ego wakijijwe arakora icaha ivyo bindi nakubwira ku ruhande rumwe iyo akoze icaha kubera ibintu vyabaye kera vyitwa ko Yesu Kristo yakiriye uburake bw'Imana mu kibanza c'uwizera uwo muntu ejo uvuga akijijwe nuko ari uwizera ico cyaha akora ntikimusubiza mu rubanza rw'Imana mugabo kiratosekaza imigenderanire yiwe ya buri munsi n'Imana kubera uno munsi uwo yadukijije duhamagarirwa kunywana nawe gusabana nawe no kugenda nawe buri munsi rero iyo bishitse ukijwe uno munsi agakora icaha kandi aragikora kuko ntarakizwa burundu ukubaho kwicaha mu ngingo ziwe gushika Yesu Kristo arindagaruka la présence du péché birashika kandi akagwa même sous l'emprise musi y'inkomezi z'icaha ahagenda bohogwa na mpemu yera ku munsi ariko anatanda ko Yesu aza akadukiza burundu birashika uwo muntu yizeye agakora icaha mugabo iyo agikoze ntaca asubira gucirwa ku rubanza kuko Yesu yaramaze kurigana mu kibanza cacu ariko biratosekaza ubusabane bwiwe n'Imana yamwiruje ko biciye muri Yesu Kristo gushika acatuye kandi agasura kandi akagendana n'Imana twisunze kuri l'exi primitive canke ishengero rya kera ishengero ry'uno munsi turabona uko babayeho turabona uko agakiza kari kameze mbega uno munsi niko bimeze kakanovera kagakiza ko muri tubufatiye kuri rusange hoba hamaze gutosekara iki canke hoba habaye iki kugira ngo uno munsi nitubone uko ishengero twari dukwiye kubibona rya kera uko ryari riri muri rusange so okay uvuze église primitive okay ni ishengero rya kera mwana zagaruka gatonya kuri ko twebwe muri Afrika turafise histoire yacu byari ubukristo bwacu bwamaze imyaka myinshi bugendagenda muri Aziya mbere n'ibice bikanaka byo muri Afrika ariko twebwe kageze kadushikiye ejo bundi haheze nk'imyaka hafi jana alors église gitangura ikunye nuvuze muri siècle ya mbere ya kabiri niyumvira ko ikintu ca mbere badusombya vyose byari bishingiye kuri Kristo Yesu niyo bajije intumwa ukuntu zitaho uravuga ati twebwe turi bishinga naye turi les témoins de la résurrection de Jésus-Christ ivyo bigisha uko babaho byose byari centré sur Christ urumva
yari umwero wabo yari umusoveri wabo yari leur joie yari umunezero wabo cyari icubahiro cabo yari inkomezi zabo byari ivyizigiro vyabo byari ivyirato vyabo uravyumva uno munsi urabona ko Kristo yasubirijwe n'umuntu kenshi inyigisho ziba zihagaze ku muntu urashoboye wowe iki uzogera ngaha uzoronka iki usanga si Kristo cyane avugwa Kristo ni nk'ikiraro kidushoboza gushika ku byo twe dushaka no ku ndoto zacu niyumvira ko iyo difference ni nini gose cyane kandi ni usunita mu cyo urabona iyo centralité ya Kristo mu byo bakora byose mu byo bavuga biri clair ariko no musi ko bikimeze alors igihe abamissionnaire twebwe bajino imyaka ya 30 b'abaporoti imyaka hari indi myaka abamissionnaire b'abakatolika b'Père Blanc bari baje twebwe ubutumwa bwiza bwishika ngaha anya abamissionnaire novuga ko badufashije iyo uravye igitabo c'indirimbo twita indirimbo zo guhimbaza urasoma ingene ziryoshe indirimbo z'umusaraba indirimbo zivuga ingene ziri guca bugufi no gusaba imbabazi Imana no kwatura icaha cawe no kwizigira ko Yesu Kristo azogaruka indirimbo za kantike zimera nk'iziduheza igicapo gatonya c'ubutumwa bwa mbere bw'abamissionnaire nawe ndakubajije gerageza ufate indirimbo ziririmbo no munsi sivyo ucuzigereranya na zije ndirimbo zo muri kantike indirimbo zo muri kantike zireze igicapo gitonya c'ubutumwa bwa mbere abamissionnaire bazanye ariko no munsi waza kuraba ibintu bigezweho no munsi ukabona yuko ubukristo bwaratitutse mu byo twizera bigenda bihushana na Bibiliya kandi bwaratitutse ingene tubayeho ahatagutinya Imana ataguca bugufi kugwana umuntu arondera kwezwa kandi gushira ivyizigiro vyacu muri Yesu Kristo turindiriye ko agaruka tubukizwa mu gisirimu nyene hari igisirimu cishe ego turigaho nyene pastor hari ukuntu amashengere mu bubu butandukane bwayo benshi mwese usanga ifise ivyizego vyayo mwese umengo irafise icize bigenderako ariko kumbure twanditse ko tugana Kristo tuko tuvuga Imana imwe none muri ubu butandukane bw'ivyizego bitandukanye byo kumengo rimwe na rimwe biducanga ntawovuga yuko amashengero yose ntiyigeze asa kandi witeze yuko abantu bose bavuga bimwe abaho kumwe wihenze so hariho ubutandukane ubwo butandukane waburaba ugasanga buraryosha ubukristo tuvuge nk'ishengero rya katolika sindarivuze nabi ishengero riri homogene rifise homogeneite nukuvuga rirasa ivyigisho Vatikano cyigishwa imikorere ingene uvuga ingene yigisha ingene avuga navyumva ku buryo bavuga bati twebwe raba abashingwe b'abaporoti n'ibihumbi barashwana baratandukanye umwe avuga ubundi akavuga ibinye ariko twebwe turumwe alors ku ruhande rumwe iyo diversité iri mu mashengero y'abaporoti ni nziza kuko igihe reforme ibaye ngira ngo kumbure twamwe tuzavuga ikintu cya reforme protestante igihe Martin Luther umupadiri w'umudage avuze ati jewe mbona umenga ibintu vyigishwa muri katolika ntibihwanye n'ijambo ry'Imana rivuga akaduzijwe ati nimusuzume neza murabe yuko ibyo twizera n'ingene tubayo bihwanye n'ijambo ry'Imana akamanika ivyemezo kuri kaminuza ya Wittenberg agamagarira abantu bose baza mu ngendo i Burayi no kuri iyo kaminuza kuyigenderako uko bosoma ivyemezo afise vyerekana yuko ishingiro rya katolika ryahushije umurongo w'ijambo ry'Imana igihe abikora siwe wegera imbere yaho hari haje abandi inyuma yiwe haraje abandi hacavuka amashengero atandukanye kandi waraba umwe wese arafise ikintu yongerako muri urwo rugamba rwo gusubira ku matanguriro y'ijambo ry'Imana alors novuga ini hariho ubutandukane buza bwongera buza bwuhira urwo rugamba rwo kuba ishengero ryubakiye ku ijambo ry'Imana rimeze nk'uko nyene Kristo yapfuye ngo ribe ubwo n'ubutandukane bwiza ariko kandi twategerezwa ngo butandukane gusa hari ibintu kanaka fondamental tuza kuba duhurije ko twese abo ba reformateur ndakubwiye naho batandukanye hari ba Calvin hari ba Luther hari ba Zwingli hari ba John Knox hari abatandukanye abongereza ba Thomas Cranmer donc hari abatandukanye ariko bari bafise urufatiro rumwe kandi urwo rufatiro rumwe ruhagaze mu byo twita les 5 seuls
les 5 seuls de la foi protestante ni ibintu bitanu bikomeye bose bama biyemeza bama bisubirira ati naho twotandukana muri cyaye kiriya ibi bitanu tuvyumva kumwe ubwa mbere nuko Bibiliya ari gurufatiro rw'ijambo ry'Imana ni gurufatiro rw'ibyo dukwiye kwizera n'ingene dukwiye kubaho ubwa kabiri ukwizera nibwo buryo Imana yagenye biciye muri ubwo mu kwizera niho dukizwa ariko kandi ubwa gatatu dukizwa n'ubuntu bw'Imana ijambo Bibiliya sola scriptura hanyuma sola fide la seule la foi ukwizera niyo nzira idushikana gukizwa ubwa gatatu sola gracia biciye mu buntu bw'Imana ubuntu bw'Imana nibwo budukiza biciye mu kwizera hanyuma solus Christus Yesu Kristo niwe muhuza hagati y'umuntu n'Imana hanyuma soli deo gloria Imana niyo ibereye icubahiro muri vyose mu gakiza kacu bakunda gushaka kwihereza ivyo bintu bitanu bari babihurijeko rero je ikimbabaza suko ari amashengero menshi mu Burundi canke he nuko unaravye menshi usanga yaravuye ku rufatiro rw'ivyo bintu bitanu mpeje kuvuga kandi ari navyo amashengero ya mbere akivuka mu kizana 16 bose bari basangiye bose ego murakoze cyane twamaze kumva gakiza twumvise mu bwo butandukanye by'iziga bitandukanye turavye muri Bibiliya haro tubona amabango atanu avugamo pasteur evangeliste kwa rero uno munsi umengo bigezaho umengo n'amatitwe byarahindukiye hari icyo ufite bivuga ko bitanga ko nk'umuco cyangwa ko byategeze gukora ubona byahindukiye tutadamye ko ngo naka naka ubiravye muri rusange ubona koko biriko biserva ko byategeze guserva canke hari yindi shusho biriko birazana okay alors nimvira yuko Paul igihe avuga nazo ko avuga mu Efeso 4 11 12 Paulo akavuga mu Korinto 12 kuva ku murongo w'8 kubandanya aravuga ngo reza nkemera zitandukanye alors nibaza yuko habaye ikintu cyo kuvuga ku giti Paul akibivuga le but yari yo kuvuga ati écoutez Imana iri généreux ku buryo itaduhaye gusinga biriya Yesu Kristo mu kuzura Yesu Kristo mu bapfuye ikamudugana mu ijuru nk'ingabire yacu nk'icemeza ko natwe twatsindanishirijwe ariko kandi iyi Mana yaduhaye Yesu yaduhaye n'ingabire zitandukanye zidushoboza kugenda twubakana nk'ingingo zigize umuri wa Kristo kugira ngo dutungane gose gushikaho Yesu Kristo azogarukira alors Paul ntiyigeze avuga ati mu apotre n'umuntu akomeye cyangwa mu evangeliste n'akantu nyene gasanzwe pastor nawe ni abandanya neza ni yabyifatamwe neza zotinda apotre no pas vraiment kubera ico kintu kiri muri twebwe cha bwibone kwa gukunda le pouvoir niho twatangiye dutanga gufata ingabire zimwe ati iyo ukomeye yo waro iyo ufise abayoboke benshi ucubiki ariko intumbero ya Paulo kwari uko kwari kwerekana ingene Imana yazuye Yesu Kristo mu bapfuye ari no yatanze ingabire zitandukanye kugira ngo ishengero ryose rikure rishike kunengesera kwa Kristo ego turavye turumva ko turigisha canke turanabona ko benshi barabivuga ko turi mu gihe c'ubuntu mva ikintu cyose tout est permis entre guillemets turi mu buntu navuze ko tutepera entre guillemets kuko turavyumva barabivuga turi muri rusange nishe tumanagize amakesi atandukanye tutagumye kuri sujet imwe kanaka turi mu gihe c'ubuntu nuko bimeze gutya kuri tose n'ubuntu est-ce que ubwo buntu budupermettre nabwo gukora kwigenza ko dushaka no gukora uko tugomba muri motif ngo turi mu buntu kwa rumengo turabifata ukutakwiye rero ibintu by'ubuntu ni grave ibintu by'ubuntu novuga yuko urabona nka aya maje yacu hariho extreme zibiri iyi extreme ndayite le legalisme le legalisme ni kutaheza ikibanza ubuntu bw'Imana ni kuvuga ati jewe ndamerita la faveur de Dieu hamwe no kwigenza neza hamwe no gororoka hari umwana mwiza Imana yocu zirampereza ibi mbere izompa n'ijuru iyo ni legalisme kandi naho nyene nkasamara gatonya nkadekora gatonya nagakiza yampaye ikikanyaka urumva yuko iyicaye ikibazo tugiye kuri kano kajuri kanje urako ina keza gusumba gwawe mugabo niki nikibazo aha naho ndahite aha nahise legalisme aha ndahite wa mwidegenzo ariko uravuga
kera bavuga ngo libertinage ngo liberté n'est pas libertinage nzi ko barabikubwira baravuga kenshi muri secondaire ku ishuri iyo ni libertinage canke abavyeyi ngajewe ari indi jambo nkoresha abahinga kuri gukoresha antinomos ni kuvuga harimo ikintu ca anti contre nomos ça veut dire la loi bisho nuvuga ati antinomianisme ni kuvuga ko niyo nyifato nyine ukura vuga ivuga iti jewe nakira kwikingenga umviriza jewe ngora ivyo ibinje mu vyo ega je ndumwana w'Imana jewe ikintu cyose numva mwo ndagikora nta cagezwe kingenga je nduwidegemvya muri ya je nduwidegemvya ukumva yuko ahubwo ntidegemvya bwa n'umuja w'icaha uvyo bivuga ngo je nduwidegemvya ngo noshobora ico cyose ubabaza kuba umuja w'icaha kuko satani yabaturindiriye ku buryo wamwidegemvya udahwaye n'ijambo ry'Imana awuhindura ugacika esclavage bajye abantu bavuga ngo ndidegemvya ngo je ntaca baravye neza uravye ivyo bavuga amareve yabo amapassion yabo usanga abaja bicaha ico cakumbe n'ubwibone kumenyekana uravye n'ingene je ndaba n'amaklip amwe uravye n'ingene bambara cyangwa clip ingene bazipanga ugateba abantu kweri Jesse nibaza bambone urumva natwe pastor ni gutyo nyene donc haba ari ikibazo hagati na hagati rero je novuga hari ubuntu bw'Imana mbwa ubuntu bw'Imana muri biblique d'abord ubuntu bw'Imana budukiza kugerageza novuga ni kuganya mu nkomezi zawe la faveur de Dieu uko ibintu biraruhije ninde yo bishobora ibi tubwira yuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana igitumye Yesu yaje ko hari uko bitashoboka ko dushobora kunezeza Imana mu nkomezi zacu bwa mwumve ivyagezwe ubwavyo ntivyari bibi uko none bavuga ati urumva isizo yakera ngo ntimunabisome ngo ntirakenewe ivyo vyagezwe byahishura niyo mpamvu Paulo avuga ya muce cindwi ati ivyagezwe ni vyiza ivyagezwe biratunganye binyereka ico Imana iri ngabo jewe muri kamere kanje ngo njakariye icaha kubera ingene umuntu yononye n'icaha ntivyakunda ko nezereza Imana mu nkomezi ziwe ubuntu bw'Imana buza kutubwira ko Yesu Kristo yapfuye apana ngo acacabwira ngo ivyagezwe ntibikenewe ahubwo ngo irakompli ico ivyagezwe bisaba mu kibanza cacu ntiyakuyeho ngo yaje gushitsa vya bindi vyatunanira gushitsa mu kibanza cacu kugira ngo sa justice ibe impute kuri twe je bakoresha mu Gifaransa ukugoroka kuwe tukwitirirwe tutarinze kuguca mu ngomezi ubu n'ubuntu bw'Imana muri biblique kurundi ruhande ubuntu bw'Imana muri biblique bumaze kuduhereza uwo mwidegemvyo wo kwegera Imana biciye mu gikorwa gitunganye Yesu Kristo yakoze ubu buntu nyene buca budukiza icaha kiri muri twebwe wibuke Yesu Kristo afogira ngo dukure ku rubanza rw'Imana gwari kuri twebwe kuko vyatunaniye kumvira ivyagezwe by'Imana mugabo kandi icaha nicatukwega urubanza gusa cana twononye imbere muri twebwe ubuntu bw'Imana rero budutsindanishiriza nibwo buce butanga gukorera muri twebwe bukatweza bukatumaramwo ibisigarira vyose vy'icaha biri muri twebwe gushikigaho Yesu Kristo azozira umwidegemvyo dufise ni umwidegemvyo wo kwirekurira Yesu Kristo n'ijambo ryiwe namwemuyera nabo turi kumwe n'abandi bera kugira ngo ku munsi twezwe gushikaho Yesu Kristo azogarukira mugabo si umwidegemvyo udutwara gukora ibyo dushatse murakoze cyane reka tuko twegera ku musozo w'ikiganiro cacu nagendagira ku mapoint novuga ari muri rusange twumva kandi tubona hatandukanye hari n'ikindi kintu novuga twovuga ngo kigezweho d'après ibyo tubona ikintu cy'ubuvugishwa turi mu gihe nyene cy'ubuvugishwa nagumye nkora ku mapoint n'ibi vyari vyaravugisha kumusi nguyi tuza dusana nakakajinga uganurakaja uri muri babantu bariko baravuga uri ndiye ikiganiro giheruje ucunyo Akaba saje wapi frame tugumiza Genyo tegwa ningoga ego twariko tuvuga reko ni gihe cy'ubuvugishwa navuga ko tubona twumva rero harageza aho nk'umuntu akubwira ati tugende kwa nakatwise ko vugishwa cyane ashaka kugira ibyawe byose akanakoranye nyene gahasambura abantu kugira ngo bashobore kugenda ariko rero umuntu ashagira ikibazo ati none ibi bintu nivyo canke sivyo kuko no kubafuma aravuga hari n'ushaka kubagwaye ati narawe umuntu avugisha akubwira n'ivyabaye azavuga no wakuroze azavuga no wagize iki no kubafuma akakora gutyo nyene numva ko cumengo bica biduha gutakara gatoya
utakara gute nawe abantu babikunda ngani wewe biteye ikibazo jewe ndiko mvugira nk'umumenyesha makuru mvugira abantu bose ko ndavyumva kandi ndabibona si ikibazo kuri jewe mugana je des fois donc ça m'étonne un peu kumva kubafu niko bikorwa no kuraba yabigezeho n'abafite umva bagenda ngo banashaka ugasanga iryo shengero ryamaryuzuye bavuga ati kwana kane bavugishwa ujye ni bavuga ibyo kuri bavuga ibintu byawe byose then nimba kumengo harimo agahaze kaca kadutera confusion des fois well karahari ngasi bose barakabona wewe umva ko nanzu nakabaza ngira ngo urafise nawe uri kurabariza abakenyi bakubwiye twebwe cyangwa babemele victime zayo mamuvuma rimwe na rimwe baraba victime kandi bakanakomerekerayo ikibazo by'umuntu ntibabivuga abantu bavuga les victimes ntibavuga les familles ntibavuga ingo zisambuka kubera ama professeur atariyo ntibavuga amikoro y'abantu ahera gahera muri ivyo bintu kandi asanzwe ari make ntibavuga bavuga gusa ngo wari ibishinga nayo by'abantu ngo nakijije ntibavuga amadommage alors kimwe cyo novuga gikomeye cyane hari ukwiyana gukomeye cyane ubwa mbere ubwo buvugisho bushingiye ku muntu umwe muja kurondera ikibazo gikomeye cyane kuko ntabwo bihwanye na Nouveau Testament tu sais dans le Nouveau Testament turi mu bihe igihe mwe yarasuka ku munsi wa Pentecôte urazi verset ya mbere Petero yakotinze yavuze yo muri Ancien Testament yavuze ngo ibi ni byayo byari byaravugishijwe n'umuvugishwa n'Imana Yoweri nzosuka mpemu yera ku bari n'umubiri bose ngo abahungu banje n'abakobwa bazovugishwa urumva iyo prophecy irakomeye yerekana yuko lodo ya prophecy ubwa mbere na mbere ni ikintu kiri dispensé largement nivyo mpamvu umuprofesseur yitwa Wayne Grudem yagize tezi ya doctorat yiwe kuri kaminuza ya Cambridge n'umuntu akomeye cyane umuprofesseur yanditse igitabo ngingare buvugishwa mu isezerano rya kera no most the gift of prophecy in the New Testament and today n'umuprofesseur azushinzwe Wayne Grudem avuga ati écoutez ubuvugishwa bwose de rishasha reka tubwite la prophétie congrégationnelle umve ya prophecy nzosuka abahungu banje n'abakobwa apana umuntu umwe abantu bazoja kurondera bose mu bisanzwe kubera uwo mugisha dufise muri Nouveau Testament waho mpemu yera asukwa ku bantu bose twateza kubaho mu buzima bwa misi yose ni kuvuga ko iyo gabire uno musi ca kuri wewe ejo hajya ça fait partie y'uwo mugisha efizio ugusukwa kwa mpemu yera mu ishengero umuntu wese y'uwizera arafise mpemu yera iravuze bwa kabiri iyo muri mu bihe byiza byo kusabana n'Imana ku munsi uno munsi ndaza ukambwira ati pastor sinzi ati mbwe gihe mwinjira numvise mpemu yera ashira ku mutima wanje kino kintu ati sinzi ico isano bifite n'ivyo iri kuracamwo mbwo musisha avuga ngo urazi rero oya ngo nzokubanza gukurondera no parce que urakijijwe mpemu yasho gukoresha mu no mwanya kandi byose byerekana ko mpemu yera yatanzwe kuba kuko ikintu nk'uwo ufata abantu muri Ancien Testament bakazuka ikintu ca mbere bo cyo batangaza ni kubona abantu ni kuvuga abantu bose bafite mpemu yera muri kuko kera mpemu yera wamengana ikintu c'abantu bakenya aba prêtre aba prophète iki niyo mvuga iyo prophétie igihe Joël ayivuga ni ikintu ca mbere cyatangaje abisirayeli c'était pas ngo le mot prophétie yari ku bantu bose ngo abahungu n'abakobwa mu gihe le don ya prophétie cyari ikintu kiri rare gishikira abantu baki alors dans une église moi je m'attends pas yuko ari umuntu kanaka yitwa prophète non je m'attends à ce que abantu bakijijwe mu buzima bwa misi yose mpemu yarashobora kumukoresha kugira ngo anganirize ikintu ntariko ndabona kujera ubuzima bwanje umuhamagaro n'ibindi ikintu cyo kurondera umuntu umwe d'abord kiratandukanye n'ibyo twita la prophétie congrégationnelle ariko karaga mutima gakomeye kuvugishwa mu isezerano rishasha ubwa kabiri uyu professeur Wayne Grudem aragaragaza kuvuga ati mbega ubuvugishwa mu isezerano rishasha niki avuga ati buratandukanye n'ubuvugishwa mu isezerano rya kera kuko ivyo bavugishwa mu isezerano rya kera bavuze vyaba ari vy'ijana kwijana bigaca bihinduka règle générale ku bantu bose niyo mpamvu dufise ibitabo byita ibitabo byo muri Ancien Testament ni kuvuga turabikoresha abakera barikoresha abazovuka bazobikoresha
c'est canonique. Turaho nyene pastor ubundi ubuvugishwa bw'ukuri nk'ibintu bicanke bitatu biburanga aho rero ndaza kuhashika nari nkivuga nti ikibazo gikomeye confusion ihari ni guhereza autorité irenze umuntu yavuze ikintu nkaho umenga ni Yesaya ni Yeremiya. Alors aba prophètes mu Ancien Testament ivyo bavuze tubifise comme les écritures ni Ancien Testament. Les apôtres ivyo bavuze tubifise comme les écritures ni le Nouveau Testament zo rishasha. Ariko nibisaba ko ingabire yaciye ihagarara ko abantu baca bavuga ngo ingabire yarahagaze nta naho byanditse muri Bibiliya. Turi muri ryasukwa rya mpemu yera mu isezerano rishasha. Alors iyo ngabire yacakora nkuko Gurdem ayita avuga ati nigiye mpemu yera afashe iciyumviro akagitereka ku mpemu y'umuntu ku mutima w'umuntu kubw'ikintu kana bw'umuntu kana kubw'ibiriko biraba. Hanyuma ico kintu kiza bukwi na bukwi akujije ngo spontaneous kiza bukwi na bukwi ni icyumviro kiza bukwi na bukwi kigaterekwa mu mutima w'umuntu kubw'abantu kubw'ibiriko biraba. Atariko ivyo nibisobanurwa yuko ico kintu gifise une autorité iri absolue. Uvugisha ubuzima rishasha bufise autorité iri relative. Cyatse kuvuga iki? Nturi oblige kwizera ibyo byose bakubwiye. Utegeza kujuja. Kandi si icaha. Hari ngo umuntu aba yihenze atariko ari umwigisha w'ibinyoma kuko nawe ingabire y'ibikiri kwirakura. Ingabire buvugishwa cyo no kwigisha cyo no kwevangeliza cyo no pastor nazo bakosa dukora tugitangura gukora ubupastor. Usunyuma mukiraba hari iyo ngabire. Nje ndakuvuga ati nukuri hari abene gihugu noba narahenze noba naraciyemo. Mugabo utabishaka kubera wari kurakura amabango. Abantu rero batahura yuko n'ingabire buvugishwa irakura. Mugabo muri uko gukura hariho udukosa amakosa. Wowe yucuje rero ukayakira mu buryo buri absolu ko uwo muntu ejo ariko yavuze kikaba cyangwa uzi ko ari umuntu yavugisha ko bikagenda neza. Ntibisobanurwe ko ibintu byose byama biri perfect. Utegerezwa kudisena, utegereza kujija. Abarundi ndakubwiye. Yarakubwiye ikintu rimwe kikaba. Ivyo azovuga byose. Tegereza. Sinzi ingwane bafise. Turagereza kubasigurira ariko n'ikintu vyinjira kabisa. Rero wavuze uti mbega ntibeze nko kuraguza wari wabishishije ukuje kinda kigarukeko abarundi bafise umuco wo kuraguza. C'est vraiment dans notre nature kugenda kurondera kamenyi kugenda kurondera donc umupfumu akubwire hanyuma nawe bavugishwa baravyo bameze nk'abapfumu. Mwige jambere umupfumu yakora yaguteranya n'ikibano yaguteranya n'abajyango n'uwo hafi ariko ntangabire iza guteranya abantu. Ntangabire kuvuga ngo burya ireri no umuntu ariko bijya mu ngo ngirinde ngo nimvira ko ari we yakurotse ngo ndabiravye ngo nimvira ko ari we yakurotse. Imana yacu ni Imana y'urukundo ntiza guteranya abantu mu miryango ngo ari umuntu ngo ari umutante ngo hari umuki ngo tumiriza bitagenda citwa wahomze kudandaza ivyo bintu sivyo na gatonya. Alors rero yaraje ibintu by'uburozi. Madame ariko arambwira ngo hari umuntu ngo aretse kuva mu bintu by'Imana ngo kubera ngo ari convaincu ko mama wiwe ngo yarozwe ngo n'umuntu ngo akwari kuba by'Imana ngo ko rero ngo nawe mama we ngo ari mu kuba by'Imana ngo cane. Alors moi j'ai dit écoutez birashoboka yuko kubera abantu barononekaye kandi kubera amashengero umunye asigaye mu kajagare haza abantu bari keraho kenshengero cyo ikintu kize nk'abantu ubona yuko nyine bahindutse bahuye n'Imana batuje ariko kubera n'importe qui abasuma baki cyene bukundi bukumusumwe umuntu umwe yigeze gufata imodoka yanje nari muhaye muri location arayigonga hanyuma mugabo imbere yuko tugirana iyo ngorane iyo modoka yaguma mpereka ama video ngo narigiye muri veye ngo naraye muri veye ngo twarahezagiwe ngo Imana yarahuye natwe cyeva ari umuntu arakijijwe umuntu vraiment ari umuntu wa frère amaze kungongera imodoka ngana no ko gunze imodoka waduze ruguru utigeze ubimbwira yagonze moteri none utegeza kundiha sinora kubesha ya telefone nyene yahora nyerekanwa imwe bikorane imwe veye yacegereka ngurabona ngo abantu nabonishe mu cibito cya Rugongo ngurabona muri kumwe y'igucya nyene siniko ndabesha ngurabona ngo hari bubanza ngurabona rero alors jewe bavuze ngo ari umuntu yakurutse mu ishengero sindo biharijana kwijana kubera ubu vraiment araza n'importe qui
mugabo hajamwo ama exagération haramujemo ama exagération ku buryo uwo mu prophète n'umuntu ataza kuronka ikintu avuga ategereza kurondera ikintu kigusatisfiza ko wajirondera inyishu byihuta kubera iyo umuntu aje ashaka inyishu atukwe natana inyishu umwishe hari aba prophète avuga ati oya ntiyogenda ndapfuma mvuga ko ari umuntu wakora kwagira amakenga kuri naka basi yumvire mama wawe gupfa canke papa wawe ngo yishwe n'umupastori bakorana umva abana be bazokitswa tumudakirisa atari navyo rero navuze ni wa muco wo kuraguza bavugishwa bavuga nk'abapfumu bagateranya imiryango bagateranya iki bagenda kubirondera nk'abantu nyene bakeneye gupersa le futur ariko si nyifato mu saison rishasha mu saison rishasha umuntu aratuza abazwi n'Imana abaratahuye Imana abagendana n'Imana ku munsi ku munsi Yesu Kristo no mucunguzi we no mukiza wiwe mwe muyira abagendana ku munsi ku munsi dufise amasezerano y'ijambo ry'Imana ndakunda Zaburi 32 witivuga ngo nzokwigisha nzokurongora inyonga zanje zizokwama ko iminsi yose ije bituma umuntu ataguma ashaka ngo mbege jo hazoba iki mbege jo hazoba ejo bizogenda nasanga nk'abara baramukubwiye ego byarigeze gushika mbwa ntivyari ivyo nivyo ego kura nturarongogwa anzika imbamaze nk'imyaka 5 ndi mu rugo oh mon dieu ariko bon nari umwana sinabona ko kene muri mariage nshitse ntavyo nize so ndahojeje ko dukurikirana aba les victimes nukuri gatwe ko pasta muri iki gihe vraiment hari imiryango myinshi babaye kubera iki kintu hari n'abatandukanye bafite abana batatu kugira cyese umugabo wawe cyese umugore wawe abandi bavuga ati uyu mugabo wawe ashika mu rwa kaba yego haro babwiye ngo subisezerano baraziraganye bashe muri eglise baciye tasi ngo mvugisha avuze ngo wewe wa vrai ngo umugore wawe wa vrai ngo suyo muzemura dufasha tuzivuye baraciye muri eglise hari n'abafitanye abana batatu jewe baratandukanye umugore aratekera cyese umugabo wawe no way eputo umuntu aragaruka uwo muntu mubanye mukamwaciye muri etat civile byaraheze uwo ni gwawe iyo mana yarese mukagenda mwandikwa muri etat civile mugaheza ngo mu rusengero iyo mana nyene yabiretse bigashika hi uwo niwe gwawe ntimuze muvana murakoze cyane basta reka tuge turarangiza akajambo shwa kubwira imbe ko cyo twinjiye tumusari gikorwa mu fise ni baza tariki imwe ukwezi kwa 11 le 31 octobre le 31 OK donc lundi umva hageze umuca muyigira ico muyitubwiye ko kumbure mwanze gira akajambo canke ijambo bambwiye nta kajambo ngo byose y'amajambo mushaka kurangiriza ko mu ikote zibiri kuko bakoze Imana bagenzi banyu no kugaba Kristo muri rusange murakoze kamere ku bantu bitwa ngo nakoze b'Imana nabivuze ryari ndi kuri Siren Vibes ndabwira nti kakoze bana barara YouTube kigihe nimfatse nyise igeze ko Kristo akazi gakomeye uziko narugura umuntu agenda kurima afise Android agakubita isuka kangaha gace agacara binyarwanda kwanza ararave no 21e siècle so uri ko arankurikirana akwiye gutahura yuko bajya abantu arongoye bajya abantu abwira bafise imishaha ifise une valeur éternelle tuzobibazwa ingene abo bantu twabafasha kuko agaciro bafise n'agaciro k'ibitazoshira bazimiye ibihe byose bakijijwe ibihe byose rero imishaha yabo iri yanje bwa kabiri turakwiye kubaha Imana ndamama ntanze nkangakarero nk'ubu president Joe yambwira ati genda uhagarare hajya kuri ideal abari hajya bose ubabwira ukuntu ikintu cyambere no kwitwarika ni gusubiramo exactement ibyo yambwiye sinoza mu freestyle bari muri ideal ndabwire ngo ntangure kuza ibintu byanje byo freestyle irabaho president gutumija ibyo nibibaho nta nivyo nagerageza ariko yavugira abantu bitera freestyle ariko aravuga ijambo ry'Imana ateze kwimvira ati mbega ibi bintu ndiko navuga ni Imana yabintu biri mu ijambo ryayo nukuri niyo mpamvu Yakobo yavuze ati ndabandikira bene data ntihagire benshi muri mwebwe bifuza kuba abigisha kuko tuzocigwa imanza zisumba iz'abandi niko yanditse
kubera iki? Ni ukubera tuzovyishura imbere y'Imana. Icyo nobwira ariko baranyumviriza basanzwe, nashaka kubabwira nti ntimwemere yuko ivyabashikiye amadeception bamwe araciyemwo atuma muhindura igicapo c'Imana iri n'ingabire gakiziduheza muri Kristo Yesu. Naho baba barakomeretse bajya abantu ntibari representation y'ico Imana iri kuri wewe. Imana n'urukundo kuri wewe, Imana n'inyembabazi, ni Imana yakwiyumviriye gutarabaho irungika Yesu Kristo gupfa ku bwawe. Ivyagushikiye nawe urabifise muri uruhara kumbure warabihaye warakira ivyo akubwiye vyose, sinshaka guculpabiliza mugabo kurundi ruhara nuko iyo Mana naho baba warihenze, naho baba warahenzwe, iyo Mana iragukunda, iracakurondera kandi yifuza ko musabana. Kandi iyo ngabire y'usabana yayiduhaye, ni le don de la réconciliation, yayiduhaye biciye muri Kristo Yesu, yishize kuri ivyaha vyacu kugira dushobore kwegera Imana dufite ubushizi bw'amanga. Murakoze cyane. Reka noneho rero twarabonye cyangwa nane ushaka ko warabibonye kubw'igikorwa mufise le 31 octobre kuvuga nandi mbega gitunganijwe gute, kimeze gute, kizobera he, integuro yacu mu misanzwe niya? Murakoze. Donc une fois l'année turahura, une jeunesse y'Ibujumbura, une jeunesse ikunda kwiyinforma, yifuza kumenya no racine aho tuva, bifuza kumenya l'histoire, bifuza kandi no kwevaluwa no kuraba ibiriko biraba bagereranije kahise, bati mbega ubu turi hehe, tugeze he, turi mu biki, amashengero ari mu biki. Donc turahura rimwe mu mwaka, tubyita amasalon littéraire, tugahura kugira ngo twechange, duhanahana ivyumviro, tugereje kuraba kahise kacu. Aho kahise nako na kahise twita akahise ka la réforme protestante, ni impinduka ya giprotestante yabaye mu kijana 16. Imana ikoresheje abantu nka Martin Luther na Calvin, aho bavuze bati nukuri inyuma y'imyaka igihumbi ya Moyen Age abantu bizera ibintu bataravye, ico gihe bazi kutari wemera no kuraba muri Bibiliya. Bavuga ati wewe turayi gusomera, wewe umviriza kandi nitwe tuyisobanura, kandi dusobanuye ntibihinduka. Hani kibazo baravuga ati oya, umuntu wese afite uburenganzira, umuntu wese ameze nk'umuhereza imbere y'Imana, ashobora kwegera Imana biciye muri Yesu Kristo, ashobora gusenga, ashobora kugurija muri Imana, aheza kubitahura. Ivyo rero vyaciye bizana abantu benshi baraguruka amazi bati oya, ibintu twavyizeye gute imyaka yose. Yabaye une explosion ikomeye. Rero rimwe mu mwaka turahura tuvuga mbega iyi réforme protestante yabaye mu kinyejana cya 16, le 31 octobre tubivuga kubera niyo tariki, le 31 octobre 1517 niho Martin Luther yamanika ibyo twita l'ancienne thèse, bya vyemezo 25, aho avuga ati ishengero rya Katolika nimuze tuganire turaye ko vy'ukuri bino bintu uko muvyize yuhaye n'ijambo ry'Imana. Ni novuga ko iyo tariki abantu benshi bafashe ko date ya réforme protestante. No turahura tukaganira, gikunda kuba kenshi n'amapanel, turabazanya ibibazo, turaririmba indirimbo zijanye na réforme, hanyuma tugafata umwanya tugasoma les lectures silencieuses ziba zihari, kabara kajya keza nyene n'amasalon littéraire. Yego. Habeme gutumira bandi bose ariko baranyumviriza bose. Mwabuze jeunesse ni n'ama jeune gusa? No, kubera genre ibintu byo gusoma usanga abantu babizamo kenshi ari une jeunesse estudiantine, une jeunesse yize, kuba ibyo dukora biri mu Gifaransa, amadeba mu Kirundi, mugabo wa les notes les quoi, enfin mugabo wari wese de tout âge yumva ko dusangiye les racines historiques, arahawe ikaze. Izobera hehe? Au Pacific Hotel. Pacific Hotel kuva 17h gushika 20h. Pacific Hotel ubumeze nk'uri kwaraja kuri cathédrale, mugabo ntushika kuri cathédrale, hariho Château Neuf arakunda kuba imanza. Pacific Hotel ifatanye na Château Neuf. Hasabki kwinjira nta kimwe frère, bisaba gusa gushaka ku masaha 17h tukaba dutanguye. Agaheza 20h. Agaheza 20h. Paseka tubashimiye mwanya mwiza twaganiye mu kiganiro cyacu. Turashimiye Fresh Studio 2527. Bisobanura imbega 257. 257 nyakumva hari izindi za Fresh TV ariko 257 kama code yo mu gihugu cyacu Burundi, urumva utumenya ko ari iwacu. Okay. Murakoze cyane, twizera ko n'ikindi gihe twifuje kubatumira mu ego cyane.